Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kigani gihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ndabifurije umwaka mwiza cane w'ibihumbi 2021. Umurongo dusangira kubw'ijambo ry'umwaka tubona mu vyakozwe n'intumwa igice ca 10 umurongo wa 40 na 41. Ivyakozwe n'intumwa igice ca 10 umurongo wa 40 n'uwa 41 handitse ngo uyo Imana iramuzura ku munsi ugira gatatu imuha guserurwa hibonekeza, si imbere y'abantu bose ariko imbere y'ivyabona vyatoranijwe n'Imana, ivyo bitarabaho ni twebwe abasangira nawe turya kandi tunwa amaze kuzuka mu bapfuye. Ijambo twahawe ry'uyu mwaka w'ibihumbi 2021 ni ijambo rivuga ngo ni umwaka wo kuzuka. Kaze mu mwaka wo kuzuka, mwaka wa kufufuka, l'année de la résurrection, the year of the resurrection. Imana ishimwe cyane. Iri jambo iyo turivuga tuba turiko turavugishwa, dutanga ubuvugishwa canke ubuhanuzi, profesi kugiye tugiye kujamo. Imana ishimwe cyane kuko Petero avuga ngo namwe muri abana b'abahanuzi. Ni vyiza kugira ico tubariye umunsi wacu nk'uko Imana yaremye byose yejeje ihada mubasha bwo kuvyita amazina. Natwe turongowe na mpwemu yera tuzogenda turabayagira ingene ijambo twarironse. Ariko reka ndakware ngo ni umwaka wo kuzuka. Uvyibarire ubare nawe muri kumwe, urondera ututotokona iri jambo uri poste urishira ahantu hose, wame uvyibutsa ubwira n'ivyo muri kumwe. Tugomba kuvuga ubuzima kubw'umwaka 2020 tuvuyemo, wabaye umwaka w'urupfu. Haje ikiza cababaje isi yose, ekonomi iragira ingorane, ibintu vyinshi birugara, abantu barapfa, hari ibihugu vyapfushije abantu benshi, hari ibihugu vyasinzikaye gusumvya ibindi, hari n'ibindi vyagerageje uko bishoboye kandi bikagenda neza. Muga muri rusanga abaye umwaka ugoye cane. Rero reka tuvuge ubugingo muri vyo. Kuki tubivuga? Kuko ni isezerano ry'Imana. Uravye muri Ezekiel 37 umurongo wa 12 aravuga ngo genda ubabwire. Ezekiel 37 umurongo wa 12 na 13 na 14 aravuga ngo genda ubabarire ngo nzokugurura imva zabo. Bazomenya ko ndi Imana nawe nari abantu banje. Haleluya. Nzokugura imva zabo, nzozirangaza zuguruke, ndabakuremo, ndabashire mu gihugu nabageneye. Turavyatura kuko Kristo yazutse. Imana ihabwa icubahiro. Turose igituma tubivuga kuko Kristo yazutse. Aba baravuga ngo turi vyabona twasange namaze kuzuka. Imana ihabwa icubahiro. Paulo yandika mu Bikorosayi igice ca 1 umurongo wa 18 ngo niwe mfura mu kuzuka mu bapfuye kugira ngo abe agaheta muri vyose. Ahandi akavuga ngo abe umushuzo, niwe yadutanguriye. Imana ishimwe cyane. Ikindi turavuga ko ni igihe. Oh haleluya. Bibiliya atware ngo uyu Imana iramuzura ku munsi ugira gatatu. Imana ntiganzwa n'ibihe ariko ikorera mu gihe. Ukuzuka kwawe kurafise igihe. Reka twizere ko ari igihe cyo kuzuka kwawe. Haleluya. Lazaro yazutse ku munsi ugira 4. Yesu yazutse ku munsi ugira gatatu. Haleluya. Mu isezerano rya kera turabona umwana w'umugore w'umunyashunemu, umwana azutse uwo munsi nyene. Uwundi mupfakazi w'Izarefati, umwana avutse uwo munsi nyene. Bafise igihe bazukira, bafise amasaha bazukira. Imana ihabwa icubahiro. Yesu yazutse kare mu gaturuturu. Nawe ukuzuka kwawe kuze mu gaturuturu. Twizere ko 2021 2021 ari igihe cyo kuzuka. Ikindi turavyatura kuko bigize ukwizera kwacu. Mu Baroma igice ca 4 haravuga ngo Aburahamu ngo yizigira ko Imana izura n'abapfuye. Imana ishimwe cyane. Ntiyari bwabona umuntu azuka imbere ya Aburahamu, ntiyari bwaronka umuntu azuka.
ariko kubwo kwizera, kandi ngo niwe sogokuru mu kwizera. Rero biri mu bikugize wewe, biri muri ADN yawe canke DNA nk'uko bavuga mu Congereza. Imana ihabwa icubahiro. Ikindi ni umwandu wacu. Paulo yandikira abikorinto ba mbere mu gice ca 15 aravuga ngo namba Kristo yarazutse natwe tuzozuka, ngo kuko urupfu rwazanywe na Adamu, kuzuka kuzanwa na Kristo. Namutaramwakira Kristo, mwakire kugira ngo bibe umugabane wawe. Paulo aravuga ngo namba Kristo atarazutse, ngo turagowe gusumbya abandi bose. Namba twizera ko biherera ngaha, ngo turagowe gusumbya abandi, ngo ariko turizera ko ari ukuzuka. Ikindi turavyatura, turabitangaza, turabihanura, turabiprofetiza, turabivugishwa, kuko turi vyabona. Aravuga ngo turi vyabona vyatoranijwe. Imana ihabwa icubahiro. Ikindi turabivuga ko duse mpwemu yera. Paulo yandikira abanyefeso avuga ngo Kristo yazuwe na mpwemu yera, ngo kandi uwo mpwemu yamuzuye ngo akorera muri mwebwe. Rero ndavuze ngo kaze mu mwaka wo kuzuka. Twitege iki muri uku kuzuka, canke bisobanuye iki uyu mwaka wo kuzuka? No kuva mu rupfu, no kuva mu vyaha. Haleluya. Uvuye mu vyaha, uvuye mu rupfu. Umwana w'icangazi ngo agarutse isabarira abandi ngo umwana wanje yari yarapfuye none abaye muzima. Uve mu ngeso mbi, ivyo no kuzuka. Kuva mu vyago, ivyo no kuzuka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nigihe c'umwimbu, witega umwimbu, ngo agatete kataguye mwivu ngo kabore ntigashobora guhunda impeke nyinshi. Gupfa, kuzuka bikuzanira umwimbu mwinshi, bizane production. Samson amaze kwica intambwe, asubiye kuraba asanga mu kirangara c'intambwe yari yisha, gisanga mu buki. Haleluya. Ndavuze ngo mu kuzuka kwa uronka ibiryoshe. Nawe uzuvuge ngo mu muryi havuye ivyo kurya, mu munyenkomezi havuye ibisosa. Kandi kuzuka bisobanuye kurusimba. Witege kurusimba. Turibuka Yosefu, bamutaye mu kinogo. Yosefu umwana wa Yakobo, bamutaye mu kinogo ati turabica inzozi zizovamo. Hamundi avuga ngo yareka tumudandaze, tureke kugirira na mwene wacu, ariko tumuronke ko amafaranga. Bamudandaje abararusimvye, yagiye mu ibohero, naho nyene ararusimba. Urusimbe mwene data. Danieli yatawe mu gobo rw'intambwe, avamo zitamuriye. Uko ni kuzuka, kuko abandi babatereye zace zibarya. Urusimbe ivyari vyagiriye n'abandi, urusimbe. Imana ishimwe cyane. Ahandi kandi bagenzi wa Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego, batawe mu itanuro rya kumuriro incuro ndwi gusumvya ko ryahora ryaka, ariko ngo wavayo atanaga kwabo, atanukumota umwotsi. Imana ihabwa icubahiro, kuko ugira kane asa n'ishusho y'umwana w'Imana yariyo. Umwanesha rupfu na kuzimu yari kumwe nabo. Wizere ko ari kumwe nawe. Muri uku kuzuka witege guhanagurwa amarira. Igihe Lazaro yazugwa muri Yohana igice ca 11, ahari kiriyo hahindutse umunsi mukuru. Uhanagurwa amarira mwene data, uhanagurwa amarira. Naho wawe yagiye atogaruka, Imana igukize traumatisme, Imana igukiza kabonge, Imana igukiza amarira muri uyu mwaka wo kuzuka. Kandi kuzuka ngo nukuva mu mva. Lazaro Yesu yaramuhamagaye ava mu mva. Ahandi naho turasoma ngo Yesu acikanye, ngo imva za benshi ziruguruka, ngo ariko bazivamo amaze kuzuka. Haleluya. Uve muri iyo mva bagushizemo. Kuzuka nukuba mushasha. Yesu yazukanye umubiri mushasha. Lazaro yishwe n'ingwara, mugabo azutse azuka atagise ya ngwara. Kuzuka kandi nukubohoka. Lazaro ntiyavuye mu mva gusa, ahubwo bamukuye ko n'igihuzu cyawe kimukingiriyeko. Kuzuka nugukira ivya kera. Ndakwifurije muri uyu mwaka gukira ivya kera byose byagukurikirana, ibyawe byazitswe bizuke biveyo, ibyawe byagiriwe nabi bigirirwe neza. Kaze mu mwaka wo kuzuka, uragahezagirwa. Urakoze kudutega yombi. Tuzobandanya kwagurira iryo jambo, kandi vuba cyane tuzogira isangira ryera ryo kujabuka twinjira mu mwaka wacu wo kuzuka. Murakoze kudutega yombi. Umwaka mwiza wo kuzuka. Muragahezagirwa.